Les amis, sangwa amahoro amagara meza n'amafaranga nizeye ko meze neza. Karibu kandi kwishure ry'ubuzima. Aho dusangizanya ivyiyumviro bidukarihiriza ubwenge biduha ubumenyi mu bijanye no kurondera nanone ubuzima. Ubuzima no kurondera kubukomeza uko twarabuvukanye iyo ningabire dufise y'Imana rurema. Nivyo bagenzi nkuko rero dukunze gusangizanya ivyiyumviro ngorora buzima canke ndema butunzi ngwiza butunzi ariko bagenzi burya hagiye burya ubuzima buragutse arico gituma uno munsi sishimye ko tuvuga amafaranga ariko reka dufatekanye umubano n'amafaranga bakenze uno munsi muzi uyu mwigeme w'umunyarwandakazi benshi twakunze indimbo ziwe Vestine Ishimwe aririmana na Dorcas bari twakunze indirimbo zabo no munsi mbere dukunda kuzivuza yo uriye taxi usanga ziko ziravuga waja muri salon do coiffure kwimosho usanga ziko ziravuga mu rusengero zirasubigwamwo winjire muri bisi hose mu kabare hose ndavuga ko indirimbo zabo zirakundwa kandi ni vyiza cyane kuko ko ziba ziri mu butumwa bufasha sirituko banatanga kuririmba ari abana hari n'uwabakunze kubera ko bari abana nyene hama bikagenda biziramo ejo bundi rero niho twabona ko ujya mukuru Vestine aheje ishure ashashinga urugo donc uba kugwiwe ariko bagenzi ujye tuko turavuga iterambere n'urugo rurimo iterambere ryagoye urugo rutameze neza muzokumvirize kenshi na kenshi abantu bafite aho bageze bakubwira ati burya inyuma y'iri terambere ryanje hari umugore yabigize inguvu nubwo ataboneka donc inyuma y'umugabo yateye imbere haba hari umupfasoni nico kimwe n'inyuma y'umupfasoni yateye imbere haba hari umushinga nawe wiwe bityo rero murazi cyane kamvuye ku bantu bubatse hari motivation idasanzwe iva ku muntu do sex oppose yakara kumotiva biragoye kunanirwa mugiye rekara guca intege kandi biragoye kugira khayisite no kuvuga umuntu atera imbere ubakanya bise mu ruhara na hato baboneka donc mu buryo buboneka nyene kandi n'umuntu yeshuwa canke ananirwa atacarimwo atacubona ari karamara bayo ubakanya bise mu ruhara uno mwana rero umiyeme Dorcas Vestine nereka kubona ikiganiro ciwe avuga abwira mutoya wiwe ati ni wihenda ukubaka vuba bana bavuze mu Kinyarwanda ati nushaka ukiri muto sha nzogukubita amutoya wiwe nyene muri make wana rigiyo mvugo kubera ko ico gihe umuntu ataca bari karavyibaza ko nta birefu donc umuntu avyibaza ko mugabo iyo mvugo iri mo filosofi y'uburyo ababayeho hariya muhira habaye muri make ntipfuriza mwene wabo kuja kubaho nkuko ati bangira ntuje kuba ko kiri muto ibiza gutahurika neza iyo bibaye hari umushinwa yigeze kuvuga ati burya iyo situation yose ukimo ntumenye ko ari nziza canke ari mbi ati nusanga abantu bariko baratwenga ntuzi kwigikurikira burya umunezero hari igihe hakurikira umubabaro hari n'igihe hakurikira encore umunezero donc situation yose imenyekana resultat yayo mu nyuma apana ibyako kanya oya nk'umushinwa we yari n'umufilosofi niwe avuga ati rega buri kintu cyose kibaye icecekere shisha make kuko ntushobora kumenya ko ari cyiza canke ari kibi muri ako kanya ivyo biha igihe bati uragize Imana gose urabona ukuntu imirima yawe itotaye uragize Imana urabona ukuntu shene yawe ya YouTube irikira bidoga uragize Imana urabona ukuntu wadandaje buja vyunguka n'ingoma ati ndagize Imana ntawo umenya ko ngize Imana hewe wahomvye vraiment urabona bakwivye urabona wagize divorce pole sana ati natakaje byinshi nari nkeneye muri buno buzima ariko ntawo umenya ko nahomvye bihakanya tubirindire uko niko umushinwa bibona rero uyu mwana w'umigeme Vestine abicishiye kuri status bitwita stati ya WhatsApp burya bagenzi stati ya WhatsApp muzorabe kenshi na kenshi sinzi ko ari kunanirwa gukontrola emotions z'umuntu cyangwa amasantima
iyo uravye amastati ushaka kubona ukuntu situation abantu barimo ashaka kwandika ikintu je directement nabibonye ndashaka kumenya ati umuntu situation arimo imeze gutya kino gihe umubano w'ibintu umeze neza kino gihe sha yanyu yantuka kantu kino gihe ibyo yagize byagenze neza kino gihe ashobora kuba kenye kino gihe aragwaye donc statiza abantu nahantu barose ofete nk'igitangaza makuru cabo ndumwe umuntu ugiti ciwe alekurira ivyiyumviro vyiwe byose uko yiyumva arasohora mwibuke iyo umuntu asohoye ibimurimo araruhuka sirituko ababishize ahantu inshuti ziwe abo bafite n'ama contact bacha babibona bashaka guca bamubaza nibiki habaye iki okay uno mwana rero Vestine nawe yanditse kuri status ya WhatsApp yandika ati today yabivuze mu rurimi rw'icyongereza sinzi ko yashatse gufobeka kumure nimba ari inshuti ziwe babyara biwe atantine bashaka ko batize kumuri iki cyongereza ntibazi kwiyuta gucumba I don't know ariko yanditse mu cyongereza ati today the life I'm living is not the life I choose ati ubuzima mbayemwe no kuri ntabwo ari bwo buzima nahisemo I'm living in the bad situation tijemba yove mu buzima butoroshe ati and I didn't deserve this yabanejera bagati I have learned a lot nukuvuga ko ahakuyikigwa kinini no man will ever lie to me again to destroy my life nta mugabo numwe azongera kumenda wasamurira ubuzima canke anyononera ubuzima rero bagenzi uyu mushinga ntawe wiwe Idris bagiye kubana w'umunya Burkina Faso n'umukomersa nkuko benshi bagiye babigaruka ko kandi kumure n'abakurikirana izi nkutangurukana mumenye bashobora kuba bizi ni yaramugwiza tunga umukomersa azwi rero kuri babantu umugani w'umushinwa ati burya ibintu bikiba reka kubitera amashuwe reka kubivuma ntawomenya ko ari byiza cyangwa ari bibi uyu mwana ki acubaka bavuze ati umwana araho ashimanira muhaye ave ku ishuri yacashika n'ugwa n'umugwiza tunga ati imana iramuhaye basha bagenzi rero muri buno buzima gutunga ni byiza tubiharanire mugabo ikosa maze kwigira ko muri ubuzima kurondera amahera ni byiza mugabo guha agaciro umuryango navyo biba byiza gusumba en fait twige kuba abapolivara kuba muri byinshi cyarimwe kuba muri byinshi cyarimwe tunyantrene tuvyimenyereze kenshi bamwe mu bagwiza tunga usanga babaha umwanya ifaranga ugasanga bari bagiye umuryango that's why mwagiye mubona abantu nka ba Bill Gates bagira ama divorce that's why mubona abantu nka ba Jeff Bezos bagiye bagira ama divorce that's why ubona nka umukuru w'igihugu Vladimir Putin donc nawe yagize divorce kubera iki iyo witaye hakazi ukibagira umuryango nta kabuza ari umundama ugira ati none ayo mafaranga je ko naje nkurikiye wewe amafaranga none ngaha nza kuyamaziki kungaburira nge mpaye nambare neza ntabwo bitosheje I need you as my husband so nitubizi neza kuko ntiyavuze igituma agiye gusambura canke asavye divorce mugabo ikigaragaza nuko donc ivyo yagiye yiteze mu rugo sivyo hasanze ariko kandi uje bagenzi nubwo yaravuze ngo ubu nta mugabo ngo azosubira kumubesha donc azofata umwanya uhagije yige neza umuntu agiye kubana nawe ninde mugabo ni vyiza no kuri ifata umwanya ukuye kumenya uwo mugiye kubakana afise capacity meze gute yiyumvira gute imyizerere yiwe mbega uzoyihanganira urayikunda ishavu yiwe mbega uko rimeze ukuryoherwa kwiwe uko bimeze uburyo asohora amahera kwiwe uko bimeze en fait no kuri ari ibintu byo kuyiga no kumenyera umuryango wiwe ashobora kuba ava mu muryango w'abarozi ubimenye hava ubazanga ubitinya ashobora kuba ava mu miryango
y'abantu bafite imyizero udashobora kwibaza par exemple bagira bapfumura par exemple nawe ugasanga uri umukristo gose warabigiyemo gose nawe yarabigiyemo gose il faut ko umenya ninde mugiye kubana ukamenya donc ava hamugazofata ingingo yuko mujana umuzi ni vyiza mugabo agenzi cyane nigiye ngaruka nkabona mengo mubano sobwenge nakuri naho twora turiyumvira gute uwo mugiye kubana naho mari imyaka myinshi umubona nukuri kwa muzo kumusangamo tujura ikintu gishasha hari ibintu bishasha zo kumubonamo utari warigeze umubona ko mbere mwiyumvire umuntu iyo yumvise arahinduka iyo abonye arahinduka kwereka ivyo twumva bihindura uko twiyumvira ivyo tubona bihindura uko twiyumvira that's why umuntu ahora ahindagurika mbwa ni vyiza byukuri kumumenya ariko ni navyiza gusengera vraiment umuntu muzobana pe nokuri ndizera nkanemera neza yuko uwo muzobana muhabwa n'Imana kuko nzabafasha umwanya munini ukumenyana ariko zasambutse nzi nabatiriwe bafata umwanya zagumye ari nkuru bageze ndayire ko ngana imbere ko ndangiza kino kiyago ngahi Bujumbura kuri kaminuza bayita Igere iri ngahi iruhande ya Semsheri Bujumbura kubahazi cyane hari umugabo yaje 2023 cyo gitwe twako turatangura Agaciro Media barambya ngo menye kuri inkuru cyane muri Agaciro Media ko twivugira ibijyanye na development personnel nje kuvuga uyu muntu ko akoze ibigute yarakoze ikirero yaraje kwishura atangira abanyeshure wana abanyeshure basohotse kesha abakobwa biga kaminuza beshi harimo aba bisumbuye harimo abakiri batoya mugabo naho abakiri mutoya burya mu mutwe yabamaze gukura bakana bamaze kuyumvira ibijyanye n'ubuzima bana atangira abanyeshure ati aduze kuboko ati ntaho ushaka kubaka gayembe ntaho ushaka kubaka umva bandi ico gihe nuwo bakuru yambaye turori yarakura sikito umuntu ari seriye so hama baramurenganye benshi haca haza umwe ashika mufata kuboti jewe tujane ukuri kwa Mungu ndabwije ukuri bagiye bajanye no munsi rugo gwabo ni gwiza baravyaye babanye neza ariko mwumve yuko za process ureka nje gusaba reka manda kumenye ngo mbeka witwa nde ubahe ukuriki usengera he kwa eka ivyo byose navyiriwe baca bagenda bajanye ntabani nta bantu bari seriye basha ariko no muzi rugo gwabo rurakomeye donc na mvuga rero ni uko biri kose burya umubano mwiza uretse ko turera mugabo nukuri kwa Mungu urugo gwiza hanini ari mu ruhara rw'Imana akabamo n'uruhara rw'iwawe n'uruhara rwanje ariko iyo tugiye muri bene bituwe duke gusenga bagenzi igituma mfashe iyi video niki turakora business turiruka mu buzima bunaburiya ariko bigomba kutadutwara umwanya ukwita umuryango nitwagenda tukita ivyo servo itsinda muco yihaye muzorabe abantu kenshi bakunze kwiyumvira kuri sex cyane birangira batangiye kugira masturbation birangira batangiye kuja kurondera aho bahuza imibiri kandi baragira reisite muri buno buzima no kuvuga iki ico wayo ubwonko cyose kirashoboka kiba kibi kiba ciza no kuvuga ni wowe ubuzima kwiyumvira ku mafaranga gusa ku kazi gusa uzogira reisite uronka amafaranga kumbure akazi kaguki mugabo muhira naho uzohomba umubano umuryango uzokunanira ico baciza rero niki igakubiyemo byose uronke na motivation ziva ko mubakanye uzitware hariya ako motivation ni bagakura muhira nibashika naho kazi uzosanga bimeze neza dukora neza kuko mu mutwe bituma tumeze neza nuko ndabakunda cyane nize ko mwagize subscribe iri ni ishuri y'ubuzima aho nza tugasangizanya ivyo biro bitandukanye bya buno buzima tuvaha twavase muri make ariko tuteze imbere ubuzima nuko ndabakunda cyane nitwa Omdishanyima bye bye.